aha kantu kweri ndagaheruka kera gusa kubera wewe Tarsisi ndakaronse kandi ndagushimiye gose ko watuzanye aha hantu. Thanks. Nuko bisanzwe bimeze hama natwe turashimye turakenguruse muri vyose. Nanje nitwa Mugisha Beni mfasha akanya ngo nshime kuko ibintu twe twari tuzi ngo tuje nyene guhimbaza Imana uko vyari bimeze mugabo atugiriye surprise ikomeye cyane. Aka kantu namubona reka kwanza ndabarabire cyo mvuga. Aka kantu niko kandi kameze neza cyane. Imana imuhezagire. Ibi bintu nibiherere nganyene arabi ingene azara aracishamwo adukorera umuti rimwe na rimwe tuba tubikeneye cyane natwe turonka imbaraga zo kuririmba neza. Biba bikenewe cyane kila misi hama ibindi turaza kuvugana ingene umwaka vyari bimeze n'ibindi bintu bishasha muza kumva. Imana ize kudushoboza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tarsisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagera kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Shalom shalom bakunzi ba Tarsisi Hope Ministry TV turabaramukije amahoro y'Imana aho muri hose abane namwe. Hama ku mazina ni Mugisha Beni sanzwe mumbona kuri Tarsisi Hope Ministry TV ndumuririnzi morandongora abandi hariyo nabandi barongora. Hama kuri uyu munsi Tarsisi yatugiriye bakwe aratwifuriza kugira umwaka mushasha mwiza. Natwe ahari hose turamushimiye. Tugomba tugende aho biza kubera mubane natwe amasaha yose in the name of Jesus. Amen. Tarsisi Hope Ministry Ramba. Tarsisi Hope Ministry komera kumikami yawe Ramba kurukundo kwawe komera Tarsisi Hope Ministry. Ndasubiye kandi kubaramutsa twashitse muri ca kibanza tugomba tugiriyemwo ibirori vyacu ni kuri Hansange Bar kuri Dorsale muri Kanyoni. Murakoze cyane ibiza gukurikira turaza kubimamenyesha mubane natwe muri zose. Amen amen. Dusenga Imana. Mana data twese uri mwijuru turagushimiye uri munsi mwiza dushikanye ko none rero Mana turi muri ca kibanza ciza tugomba twihereze kinyo kinyobwa. Turasavye uzubane natwe uhezagire na Mutama Tarsisi yabituronkeje mu izina rya Yesu Kristo shikabana natwe mu bikorwa byose bigiye gukurikira biri imbere. Amen. Tarsisi Hope Ministry Ramba. Tarsisi Hope Ministry komera kumikami yawe Ramba kurukundo kwawe komera Tarsisi Hope Ministry. Bo murabona ko ibintu ari wane ibintu nimitagato gusa ngaha. Imana yadukoreye ibitangaza tushimiye na Tarsisi hariya abibone ko turiko turashima cyane gose. Dutangure hariya kuri Berize mbe yidondore ndeke kumuvuga no ku mazina yiwe reka ndamuhavuge uturamutse utubwira ingene weyumva. Tabaramukije mwese ndabahaye mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye. Ku mazina yanje nitwa Berize Irakoze. Hama numva nezerewe cyane kuba nashitse muri kino kibanza dushimira cyane na Tarsisi yatwiyumviriye ko umwami Yesu amuhezagira aho aherereye hose aragahoruko. Shalom shalom ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Bo nanje ku kazina banyitwa Dukunda Umukiza Solange. Bo ndanezerewe cyane no kuba mwakino kibanza. Nukuri iri nibakwe Imana itugiriye na Tarsisi turamushimira cyane kuko deja ibintu navyo twari twiteze kandi aradukunda gose ko tumaze kuraba kano kantu na kano karyoshe cyane. Haleluya.
je numva umunezero vraiment sinzi kabwi ukuntu mwiyumva je numva nezerewe cyane Tarsisi numva umenga yana mwo mwanya wo mu mpano mugwa mu nda vraiment haleluya Asha je numva vraiment nezerewe numva umenga no guma mvuga ariko reka ngereza hanyene murakoze hama nanje ndabaramukije mu izina rya Yesu hama nanje ndabyishimiye ku mazina nitwa Irashoboye Girene ego nanje ndabyishimiye kandi cyane gose kandi murakoze Yesu nashimwe hama ndabaramukije mwese aho hose muherereye hama ku mazina nitwa Yankunze Kera Happiness hama uno musi nkaba nishimye ku byo Tarsisi adukoreye ahari Imana imuhezagire imigisha y'Imana imusangeho ibyo asenze byose Imana imwishure kuko adukoreye ibyo tutari twiteze nukuri Imana imuhezagire ahari hose murakoze hama Yesu nashimye bakunzi ba Tarsisi Hope Ministry TV aho muherereye hose turabaramukije mwese hama turanezerewe kuri uno munsi Tarsisi Hope Ministry TV yatwumviriye yadukorera umunsi mukuru yatwumviriye kudwifuriza umwaka mushasha wa 2026 hama nawe turabamufurije nkuko yashimye kuri twifuriza Imana imwezagire cyane yaherereye ndabakunda mwese bane wezagire hama nanjye ndaramukije abakunzi ba Tarsisi Hope Ministry bose aho baherereye hose yaba ngaha muri Afrika canke hanze ya Afrika, Iburayi, Canada, Amerika hose nkuko nanje mumbona ku mazina yanje nitwa Ngendakuriyo Sofoni niyo mazina nahawe n'abavyeyi hama tukaba dushimiye cyane Tarsisi kuri kano kigoro yagize mu kugira ngo atunezereze atugirire ibihe byiza nk'ibi ahari hose Imana ishikare imuhezagira uno mutima w'urukundo aze awamane yama tunezereza nk'uko nyene murakoze cyane Yesu nashimye ndagenda baramukije mahoro y'Imana bane namwe hama naje ku mazina yanje nitwa Tuyishime Eliane hama nagenda nezerewe cyane kuba ndi ngaha biramimbaye gose nkabashimiye na Tarsisi Imana imuha umugisha ahari hose Imana ishikaye guhezagira ibikorwa by'amaboko yiwe murakoze cyane hama shalom shalom mazina yanje nitwa Nahimana Martine kandi Tarsisi Imana iguhezagire kuba nashitse aha hantu hama aha kantu kweli ndagaheruka kera gusa kubera wewe Tarsisi ndakaronse kandi ndagushimiye gose ko watuzanya aha hantu thanks nuko bisanzwe bimeze hama natwe turashimye turakenguruse muri vyose nanje nitwa Mugisha Beni mfasha akanya ngo nshime kuko ibintu twe twari tuzi ngo tuje nyene guhimbaza Imana uko vyari bimeze mugabo atugiriye surprise ikomeye cyane aka kantu nawe mubona reka kwanza ndabarabire cyo mvuga aka kantu niko kandi kameze neza cyane Imana imuhezagire ibi bintu nibiherere nganyene arabi ingene azara aracishamwo adukorera umuti rimwe na rimwe tuba tubikeneye cyane natwe turonka imbaraga zo kuririmba neza biba bikenewe cyane kila misi hama ibindi turaza kuvugana ingene umwaka vyari bimeze n'ibindi bintu bishasha muza kumva Imana ize kudushoboza mu izina rya Yesu Kristo amen turongeye kandi kubaramutsa turagaruse ibintu murabona ko twajeje turindira ibindi mu gikoni hariya vyinshi cyane muraza kubibona mu izina rya Yesu Kristo biraza kugenda neza aha turi kumwe na Sofoni umuhungu wacu Sofoni mbe Sofoni biragendeka hiyo muhira sha turashima Imana kabisa ego kwishuri naho hose tuva mu bwiza tuja mu bundi ko mwana ndakubona kenshi muri Tarsisi uraronka akanya ko kwiga wewe jewe umwanya nije ndawipangira byose biragenda neza bigagenda ku mwanya mwiza aho ndumva ni sawa ugerageje kuraba mu mwaka uheze kuko we warananguriye kuza muri Tarsisi
byari byifashe gute tutarashika ingene wahabona ingene wahasanze wewe? Wisanzwe jewe nkigishika muri Tarsisi nta gihe kirekire ndamara, gusa ndamaze kumenya byinshi vyaho. Nkigishika muri Tarsisi, hajya muri Tarsisi, mu kigo cya Tarsisi twararirimba, gusa nta muziki wari uhari. Gusa ubu tuva mu bwiza tuja mu bundi, ibintu biguma bitera bija imbere. Ubu ibintu amamizike iki amasound iki byose bimeze neza. Tugerageze kuraba rero ivyo nanje ubu ndavyibonera ko umuziki ari sawa. Nta kindi kintu wovuga ati ikintu bogihindura canke ari ukuntu bohinyanyura wewe ivyumviro ufise kuri Tarsisi, ikintu wobona bohinyanyura ni ikintu nyabaki? Ego hajya muri Tarsisi ibintu birameze neza, ibintu turabona biragenda neza, tugerageje kubikurikirana. Gusa hari ukundi kuntu bashobora kubihinyanyura kugira ngo dutere ibintu bitere bija imbere, ibintu bitere bija ku rundi rwego bitari bisanzwe biriko, bagahinyanyura ibintu mu majwi, mu masound hariya bagashamwe akabijya, bakagenda bahinyanyura ibindi bintu kugira ngo ibintu bitere bija imbere, bitere vyungurutswa. Nivyo turabishimira Imana, nivyo je ndabibona kuko birashikanye ugasanga amajwi ari ukuntu bitameze neza. Gusa turizera neza yuko muri urugendo dutanguye uyu munsi mwiza dukorewe n'ibindi biri imbere ni vyiza cyane. Turabona hari ya Faida twari tumaze iminsi tutari kumwe, agomba tubwira aho yarari, atubwiye n'ingene muri Tarsisi wewe niwe yadutangure muri twese, atubwira ingene vyari bimeze. Nanje kweli ndi ngaha nawe nagiye ndi ngaha kweli, hama nyene ibintu bimeze neza ko muri Tarsisi ibintu bimeze neza, biri super cyane. Ni uko ama we watanguye muri Tarsisi vyari bimeze gute twe tutarashika, ingene mwari mwipanze organisation yanyu? Urashobora kutubwira ingene vyari vyipanze wewe n'akarusho ubona turi kumwe? Hama ko vyatanguye ndiye twatanguranye n'abandi bagenzi baje ngaha, byameze neza cyane nyene. Nkuko umugenzi wanje yabivuze, nyene nta muziki dufise, twarimba nyene ta muziki, ariko nyene turarimba n'umuziki tukanezerwa, akaba nyene gucangamuka, tugacangamuka kabisa. Niko bimeze, ndanezerwa cyane iyo turiko turarimba tucangamukira ku muziki. Sawa nuko. Sawa, tugende kuri Martine ino. Martine kamera rabisha kuri Martine gatonya, tumurabe kwanza yicare. Martine yicara tukubaze utubazo dutoya. Ibi birori ubwa mbere wewe niho wari uri? Byari bimeze gute muri ico gihe? Turuvuge mu ncama kingene byari bimeze. Byari bimeze neza, ibintu bari batuzanye mu ngabo byari bimeze neza. Ibintu nyabakire. Yes. Ubwa mbere badukuye hariya kuri Tarsisi, ikamera ho nyene yakubita fresh, imodoka yari yose twaruriye turaza ngaha dushika turarya, baraduha amafursana byose turarya, ibintu bigenda neza, kandi icyo kintu ndakimushimiye sana Tarsisi. Ubu ingena tuhitwararika. Mufana w'agasosi kabisa, n'ubu ndabizi arakarindiriye tuje no ku mushiki wacu ino atubwira akazina, atubwiye nawe nyene ingene abona muri Tarsisi, ingene yinjiye n'ivyo abona ubu vyahindutse kuri we vyiza. Naje ku mazina yanje nitwa Eliane, hama jewe ndi mu baririmbyi batanguranye kuririmba hajya kwa Tarsisi. Hama twege tugitangura nkuko babivuze, twaririmba n'amajwi yacu ata muziki, nta piano twari dufise, ariko ubu turashima cyane twararose piano, ubu turirimbira ku muziki
kandi ibintu bigenda neza cyane n'ubu bishikara kugenda neza cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Tugende hariya ku mushiki wacu Happiness nawe nyine atubwire ingene vyari vyifashe, atubwire n'ubuhinga akoresha mu kuririmba ku buryo n'abandi mbona arabadomina gatonya, ababwire ubwo buhinga nabo nyene mu nyuma bigende birahindagurika. Muzoba mukoze cyane. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Hama n'ukuri nje na buhinga nkoresha ni impano gusa Imana yaduhezagiye twavukanye, navyo novuga byinshi si ubuhinga dufise mbere n'amatravaye menshi dukora, ariko ni impano gusa dufise, n'agakado Imana yamaye. Si kuvuga ngo niko ndabishimako, ariko ndabishima Imana yoyo yabonye ko ndabikwiriye. Hama murakoze cyane, Imana ibahezagire. Kuri Belize nawe nyine atubwire ingene yinjiye muri Tarsise, n'umuntu yamuhamagaye aca atubwira n'ingene ibintu yabisanzeho n'akarusho babonamwo. Hama jewe kungene ninjiye muri Tarsise nyene narababona ku marezo sosiyo kungene muririmba bica birampimbara cyane, umva no kwifadikanya namwe. Nabajije nyene uyu muntu nyene niwe nabajije, niwe yahandangiye. Hama ndaza Beni niwe yahandangiye. Hama nasanze nyene ibintu vyifashe neza. Bamwe bavuze ngo baje ngo baririmba gusa ata amapiyano ahari, gusa je nasanze bihari ibintu vyose, nasanze ibintu bimeze neza. Mu ncamake yasanze ibintu ari umufyefyeti. Sawa, tugende kuri Solange umwuzukuru wa Porote, atubwire ingene nawe nyene yabisanze, atubwire n'akarusho ubu abonamwo n'umuntu yamuhamagaye. Bo nanje sinovuga byinshi, ariko muri bike nza kubivuga. Bo nanje uwanzanye n'umugenzi wanje yaza aranyereka ukuntu baririmba, birampimbara cyane. Nabona abana vraiment baririmba neza, n'abatari bwashike ku ntambwe yo kumenya kuririmba barabimenye. Ubu ni sawa. Jewe nanje nk'uko umugenzi wanje yabivuze Belize, naje nashitse nsanga ibintu vraiment bihari, amapiano, amamikro, kandi n'ubu vraiment turaririmba ibintu bikavuga neza. N'ukuri je vraiment mbona nta kibazo kihari. Ibindi navyo ngira ngo wene nyene niyo yoza aramenya ukuntu yoza arongeza bivanye no kubera bibona. Bo kandi ku ruhande rwo kuririmba nago ndiko ndabona hari abantu bariko barashika ku ntambwe yo kumenya kuririmba. Vraiment natwebwe ntavyo tuzi, ariko ivyo tuzi turabizi nyene ni buke buke, n'abandi nyene turagerageza ibintu bimeze neza. Ngira ngo nawe nyene abiravye arabona yuko umenga biriko biraza. Je ndibaze ngira ngo nta vyinshi novuga, reka ngereze ngaha. Murakoze. Sawa. Tarsisi Hope Ministry, Ramba. Tarsisi Hope Ministry, komera ku migambi yawe, ramba ku rukundo rwawe, komera. Tarsisi Hope Ministry, ramba. Tarsisi Hope Ministry, komera ku rukundo rwawe, ramba ku migambi yawe. Tarsisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.